GM Films, Connors Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu Okay, nibiwashaka jenza kugushigikiramo. Tati nkarinda kugira amadepanse. Ino kanzu uraza amafaranga ihagazemo. Ntakuri amadepanse yose uzi yuko ari kinyoma. Ukandeka kuva mu gitondo amafaranga nyene narekuye wowe turi kumuyibuke. Kugira ngo ufashe iki kinyoma. Muco. Ushobora kutazonyibagira kubera ko ivyo wakoze wabiharuye nk'ikibi. Canka amakosa nagukoresheje. Ariko jewe sinzigera nkwibagira ku bwiciza wamfashije gukora. Mbega uratse abantu dukijije kubona iryo nyamaswa itawe muri yombi. Hari ikintu kimwe wari ukwiye kumenya. Hari igihe ikibi gitegura iciza. Iyo udagurisha Yesu cari kibi. Wanagomba yaramenje. Ariko kubambwa kwa Yesu kwakijije isi yose. Wenezerwa nuko twokomeza gusasira ikibi ndava. Izi ni ingaruka z'ivyo yakoze. Kandi buri gihe ubuzima bugwica wabubikije. Tati baravuze ngo ndambe mbone. Icukoze urakoze. Ive nukuri ndagushimiye nukuri kubona unyarutse ukaza ukanyitaba nivyo agaciro hanyuma umuryango nyamuryango urabana mu bikorwa ukabana mu manza ukabana mu bikomeye no mu vyoroshe nico ndagukundira rero Ive burya King Sabasi arafite ikibazo kandi gikomeye cyane ariyo mpamvu nari ndaguhamagaye kugira ngo nyene tugire ico twokora nka je nawe urazi ko vyinshi dora tubikorana siko hanyuma kugira ngo nawe tumube hafi tumufata amaboko kuko umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba sivyo rero Kingi turamuha ijambo agira icapfutse Ive reka nanje bwanje ndagushimire kandi wihangane uno munsi na wewe basha no kugenda ugaruka n'amavayevye ariko nico rukundo rutagira sacrifice ntirubarigo kandi none turi umuryango sinogira ingorane ngo reke guseruka sinindawe kugusobanurira vyinshi nibaza yuko vyinshi ubizi ndetse wabonye yuko nivyabaye utaba hafi kugira ngo usukemwe amazi hajya w'umuriro wari watse rero inyuma hajya hari jambo twavuganye na Diva numva arabitahuye rero byace binyugurura amaso ndumva yuko muhe gukora ikintu mu buryo bwihuse icumviro nagize nuko nokora ita civile tukaca duhabwa n'umuhezagiro na pasteur ariko bigakugwa mu buryo bw'ibanga kandi bwihuse kuko intambara turiko turagwana biragaragara ko ari intambara zikomeye cyane kandi ntituzi iyo ziriko ziraturuka
naho twikeka umuntu akikeka naka canke naka ntawe ubaza ukuri. Rero nifuza yuko ngerageza urubanza rwacu rube ibintu vy'amaseremoni ya mariage bizoshaka bibe mu nyuma. Rero nico nshaka yuko mumfasha gutegura ku buryo tugikora mu buryo bwihuse kandi mu buryo bwiza cane. Senge iki kintu nico burya wowe King ni kuri Imana yaraguhezagiye vy'ukuri yagize kuguhezagiza ibi bintu byose ikiguhana n'ubwenge. Erega burya hajya iyo umwasi amenye uruhande rwawe ruri febre rucitse intege niho aca gufatira. None rero kugomba ukizane gikorwe bucece kwa siri aho kirahetse. Erega hajya burya umwasi si wakure umwasi umwasi usanga ari umuntu wa hafi cyane. None tumaze kuba tuvyifitiye abe twebwe tubifise mu ntoki ni kuri ndakurahiye ibi birakunze. None marene pare nyimba biteguye twe turahari nta ngorane nimwe ntugire ikibazo nukuri Senge turahari nukuri tuzogushigikira kaco kintu nico. Thank you so much. Hanyuma rero ico nagomba kubasaba nimwe muryango mfise ndashaka yuko mumba hafi muri runo rugamba rutoroshe. Nagira ndabasabe ejo mu gatondo dutangura inama ya mbere ndetse nta nama menshi azohaba. Inama kugira ngo ndabashikirize nk'umuryango. Urabona ko hari abandi batahari, papa si hari, mama Diva si hari, na Diva bwiwe si hari. Birasaba ko dukora akanama kugira ngo dutunganye neza ibintu byose tubishire ku murongo, turabe ingene byokorwa mu buryo bw'ibanga, mu buryo bwihuse, ku buryo n'abariko baratugwanya bazoza kwikangura basanga byarangiye. Ariko nunwa amazi Alo mama Diva. Ni sawa nawe ni sawa. Hewe kiba burya nagira ndakubwire mama Diva ibintu birakomeye, ibintu birakaze. Kumbura ube wahejeje nawe kwitegura canke utaraheza ukayambanye vyihuse ukire fasta. Ereka babantu baraciye ubwenge. Umvire nawe je ndakubwiye yuko ngo ubunyene ubu vuba bwango mariage kandi mukanywa babo ngo ntibashaka n'umuntu n'umwe bazovugana, nta muntu n'umwe bashaka ko azoza ngo famiye gusa. Eho ubere ugasamara. Aho rero ni sawa. Aho nawe ndumva uri magabo kumukavye ugumurizye dukora umuti cagisasu cagisasu ugishire hafi ubu nyene turakora umuti. Ubwo wateguye neza Diva, wamuteguye neza ku buryo ashobora kubikoramo muri cachette imwe idasanzwe. Mama, ikibazo ca Diva ntikigutera ubwoba. Ubwa mbere na mbere Diva wewe nakubwiye yuko yamye hano kandi yagiye tuvuganye, yagiye tuganiriye ndetse canezere nuko tuvyumva kumwe. Ahubwo icari gisigaye yari mwebwe. Reko namwe tucumva kumwe. Reka ahubwo dukoresha umwanya. Ico ndabasaba munshigikire, mumfata ukuboko kandi ndazi neza yuko bizogenda neza, bizoshoboka. Bavuze yuko ejo hazoba inama rukokoma y'umuryango kandi nawe urazi ko mu muryango urimwo
Mama Diva ndagusavye s'il vous plaît je ntuzumpombeshe ngo ndabimenye gute umve nawe none je nobura amakuru gute no yabura gute urumva ngiye mbona senga nyihamagaza ngo ninze ngo urumva ngo umuryango ngo barankeneye vyihuta ngo vya bibazo dufitaniye na senge ngo tubireke hewe ciye nkoroka ugere n'ivyo bafunditse bahejeje ubu ejo iyo namiraba nawewe uzoburimo Mama Diva uzoze kare kandi uzoze witeguye oya najewe ncaca muri saro kubera burya igisuko canje cashaje burya ngo bizama agatambara kirateye isoni oya nta kintu na kimwe conciriza na ejo morning mapema sana poa. ubuzima bugoa ico wabubikije ubuzima bugoa ico wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu iyo ubikije nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka. Umeze neza none ko mwashikiye hanze oya nta kibazo ni umuntu ndindiriye gusa nanjye nari ngiye ngaho ku butike ntunaringiye kuzana ariko cengaruka sawa. Ive, sa? Waje ryari? Naje kera. Oya, nari narahiye ko ndapfa ninjiye utaje. Sha byangoye kubona mabisi. Hamaye. Ico ngoma ndakubwire. Yasangira geze. Sinakwe ko ari gisasu ngomba gutega. Banzo beke. Ico ni ca gisasu nakubwira. Harageze ho giturika. Uwo ni umunyu kandi ububike urimo acide. Gira ubwoba nta kindi. Mama Diva, ivyo ndumva navyo birakomeye cyane. Iki ni ca gisasu wari wambwiye uzoturitsa kukanyuma. None sico? Hewe Mbaza ati umupango n'uyuwe. None nyene umupango n'uyuwe. Ivete. Uwo munyu rero niwo kubarongera kujya musi urubanza. Uyo munyu urimo acide kandi ndagomba kuri urubanza ruzobamwe abantu atari abanje bashika kana we abi wawe badashika kubera bazofa bukebuke makameza ne bose batikira. Ne Mama Diva ndakubaze siko none mu ivyo bintu umva jewe inyungu nzokura mwari yiheko umuryango wanje wose nzoba ndawuhoneje mbarira ubuju bwawe.
ngo inyungu yawe ni iyihe kandi urubona ngo umuryango wawe je ntabi wanje bazaba barimo hama ikindi naco senge ntawe uzoba kihari azoba yapfuyemo Sabasa azoba yagiye na Diva ntabazoba kihari mwene wanyu nawe sinumva ngo yarangaye mwene Gayive ayo matungo yose ubona azoba arayande sayi wawe rero ibi naravyiyumviriye ko sukuvuga ngo nabigiyemo kubera nkubutse naravyiyumviye kuko ntaho amatohoza azohera na hamwe ikindi naco wewe sinakubwiye ko tuzosigara turi aba uzi ko ari ivyo yo Mama Diva Ebrem reka nururuzi rujasha rugwi wanje none atagihari hata n'umwana afise aho si wanje ni uzobujera hose ubu rero hamaze no kuba ni wanje ico ndagihejeje unajeje cyane mukira cyanyene kurajya amatara 8 yose anyakire sawa Mama Diva aha wahejeje iki ndagihejeje aha nyena niho byose ndabimarira urazi rero wowe raba winjire je nanje kuko bungira nkorane n'ujya mukozi nababwiye ngaho ku botike wowe ni winjire je ndamutingire ngaha tubanze dukorane ariko gakeve vy'ukuri aho bari wakagiriye ivyo bintu bari kurondera nibiki umwanya nk'uyu wose ivyo mvuye kurondera bantumye muzi wibura ntibona ko nje imbokoboko ivyo ntacu urarondera no mu nyumba ahubwo rero keve burya rero aha ndakeneye akantu uzamfasha burya urabona kuze urya ni kuze wanje kandi ndamwemera kubi keve aha rero burya visa aga surprise ndiko ndategurira kuze wanje tuzokoresha mu rubanza aha burya mfise umunyu witwa GBC salt hewe ni umunyu mwiza ufise akanovera ufise ivyunyunyu bikwiye bikenewe mu mubiri hewe nifuza ko ariwo tuzorungisha mu rugo rubanza kuko uraryosha indya rero ngira ndawuguhe wenda ziko ari uzoba ariko urakora hariya basha uzowukoreshe kandi ububike uzowukoresha ku munsi w'urubanza siko ububika hatata ube wavyumvise neza shiraha ndavuze ngo ibintu habona Yvette shiraha umviriza ntihagire umuntu n'umwe ubwira ko wamaye bino bintu ibintu by'urubanza ntiri kuraba ugeze uvyikurikiranira okay
hama kingi ndashimye ko mpamagaye muri no nama itegura urubanza mbona n'abajyango bakwiye gusa papa wawe kubera iyi nama yemenye mu ijoro ntiyabonekanye kubera hariho imusha z'akazi atarafise mugabo yambwiye yuko igihe aza guhereza umwanyiro wose araza gusaba urusha asimbe kugira ngo aze muri iyi nama nije nabaye ndaserukira nyene Diodone ariko numva atakibazo. Namahoro cyane mama. Hama papa mu bisanzwe twavuganye arambwira yuko bitaza kumworohera ariko nkuko bivuze naje yambwiye yuko umwanya n'umwanya abonye aronse urusha ku kazi aza gusimba hanyuma akabifatira aho tuzoba tugeze. Rero yatwizeye nk'abantu bakuru kandi ndazi yuko ivyo tuza gutegura ivyo tuza gutunganya bisa ko bimeze neza cyane. Kuze uwo makanya gatoyi tukaganira imbere yuko inama itangura. Nta kibazo reka dukwakwanye turagarutse. Mutubabarire turafise akantu gato twariko turayaga ariko ubu turashobora gutangura. Twese turabizi yuko dusanzwe dufise inama itegura urubanza rwa mariage yanje na Diva kandi nkuko twabivuze abansi barakaka. Ni nayo mpamvu dutegerezwa kubikora bikihuta kandi abansi bavyanka canke banavyemera mariage irahari. King ntibishoboka. Ego mariage irahari ariko nta nama dufise nta nama ikogo. Ni gute dushobora gukorana inama n'abicanye kandi abicanye bari muri twebwe? Okay, mumbwire mwaje dukora inama canke mwaje kutwica? Mbeko mundaba nk'agahabwa ko muri ko muramenga ni cinema si cinema kandi sinasaze. Ivete uri umwicanyi mama uri umwicanyi ivyo ndiko ndavuga ndabizi. Mama Diva ndakubaze siko none mu ivyo bintu umva jewe inyungu nzokura mwari yiheko umuryango wanje wose nzoba ndawuhoneje mbarira uju bwawe ngo inyungu yawe ni iyihe kandi urubona ngo umuryango wawe je ntabi wanje bazaba barimo. Mama kubera ko uyumvire kwica umwana wawe? Mama wantoye nduruhinja ariko je kunyica ubungana uku. Mama uri umugome kugeza hiyo hose awifuza kwica umwana wareze ukica umugabo wawe ukica umuryango. Mama kubera iki? Mama kubera ko uri umwicanyi kubera ko uri umugome kubera iki mama? Wa mugore we wakaba yari umwicanyi gutyo Ive ivyo numvise nibiki? Kumbe ntabibona hari ibintu hari ibintu ntashobora kumva notorera. Ive wewe na muka Diodone muri mu migambi yuko mumponya mumponyane n'abana hanyuma muheze mwokora iki? Mwamashetani mwe nkabibona. Hewe ndagutera inkuru ibi bintu ntibishobora kugarukira nga ntabyo nemera. Ive
nakubura umve Ive fise umutima nk'igiti umwicanyi umugome umuhemu kuba wo guha umupanga wotema worigita Ive oyambwira ikintu jewe noba narakwimye kugira ngo ushobore kunkorera ikibi nk'iki muri kumwe n'uwo mwicanyi n'uwo mugesera mbwira ikintu jewe wamburanye munzi wanje winjira umengo urinjiye aho iwawe wajya ukanywa ivyo ushatse ugafatanya ubugome n'uwo mugore kugira ngo mumonye inda yanje muyizivye kugira ngo mushobore gushika kuki oya Ivete numbarira yumbarira umviriza ndababwira GM Films, Chronos Films, Double Fever without limits. GN Films, Good News Films, Double Fever without limits.